tutaramenya ikintu na kimwe kuri Yesu, hari ikintu cyari mu mitima yacu twaramukunda. Kumukorera n'umuriro kandi atabintu byinshi cyane uramenya kuri Bibiri ivyo ivyita urukundo. Imana utiyumvira igihembo na kimwe, utiyumvira merci y'umuntu n'umwe. Ikibazo si n'abantu, ikibazo ni wewe nyene. Hinduka wewe nyene hejuru ubikemura indani. Urabiza ati uyu muzi nawe uranduye, igiti ntikizosubira kunana. Ubwira uza aho nyene wumvise Imana. Nashaka rero dusangira ijambo ry'Imana. Muri mwemwe nashize ku mutima ijambo rijanye mbere no munsi, ijambo nise kumenya mpwemu yera. Kumenya mpwemu yera. Nagomba mpe uburemerezi uyu munsi mpwemu yera aje mwisi. Umunsi tuko turibuka kuza kwa mpwemu yera kuri twebwe canke kwishengera. Bariza mugenza turazi mpwemu yera. Barazi mpwemu yera. Ndabonye mwene data naheruka kera Brian, kaze cyane. Ndakunezerewe gose. Welcome. Hallelujah. Nubuhe bumenyi ufise kuri mpwemu yera? Mpwemu yera ni iki kuri wewe? Alors, ndafise ama information tuzoganira muri iyi misi, tuko turaganira iki kigwa, ariko niteze ko aya ma information azoguterura mu rundi rukundo mukundana na mpwemu yera. Niteze ko iya ma information tugombe tuganire azokubaka mu bundi bucuti bwo hejuru na mpwemu yera. Ndizeye cyane yuko biciye muri iri jambo tugombe dufatira umwanya tuganira. Hariho ubundi bucuti, ubundi busabane, urundi rukundo, ukundi kugendana na mpwemu yera uzokwibaka muri wewe. Kuko ishengero mpwemu yera atarimwo ni dini ripfuye. Ni dini ripfuye. Alors mpwemu yera none ninde? Mpwemu yera ninde? Ufise ahantu yandika amwe telefone canke mwandika information, ndagomba ko umuntu wese ayagumana. Mpwemu yera ninde? Po ya mbere tuza kwigisha amapo atatu andi tuzoyiga hanyuma. Mpwemu yera ni Imana ijana kwijana. Tuvyara tuvuga ati mpwemu yera ni Imana. Tujana hariya muri Actes des Apôtres igice ca 5 murongo mbere ku murongo waho wa 3. Petero aramubaza ati, Anania, ni iki gitumye Satani yuzuza umutima wawe guhenda mpwemu yera? Agakara mugasurinye guhenda nde? Mpwemu yera. Ukisigariza ku biguzi by'ishamvu, ukifise ntiyari yawe, kandi umaze kuyigura ibiguzi vyayo ntuba warabikoze uko ugomba. Niki catumye wigira ingingo mu mutima wawe gukora utyo? Si abantu uhenze, Imana niyo uhenze. Akakara mwakabonye? Si abantu ugize iki? Niki uhenze? Mga usomye hariya hejuru hamwe nababwira musurinye, raba ingene yavuze. Yamubaje ati, niki gitumye Satani yuzuza umutima wawe guhenda mpwemu yera? Mugabo Musi ati yavuga ngo Imana niyo uhenze.
akagara muri ko murakabona hejuru yavuze ngo wahenze mpemu yera, munsi acavuga ngo Imana niyo uhenze. Bantu Imana, reka mbere nsome n'undi murongo umwe kugira ndabisigurire hamwe. Dusome hariya muri Yohana igice cya 14, dusome ku murongo waho wa 16. Hava ngo nanje nzosaba data nawe azobaha uwundi mwitsa ngo azabane namwe ibihe bidashira, niwe mpemu w'ukuri w'abisi badashobora kwakira kuko batamubona kandi batamuzi, mweho muramuzi kuko abana namwe kandi azoba muri mwebwe. Imana ihabwa icyubahiro. Now reka mbere kuri amajambo Yesu yariko aravuga. Yesu igihana no kwisi Bibiliya itubwira uwo ari we. Usomye hariya mu gitabo cy'Abaheburayo baradefinisa Yesu Kristo uwo ari we, bivuga ngo uwo kuko ari gukayangana k'ubwiza bw'Imana n'ishusho y'akameremere kayo. Yesu apari yuko Paulo yamudefinishije uwo ari we ngaha mu gitabo cy'Abaheburayo, mugabo nawe yagiye yisigura, yagiye yivuga. Abantu henshi baramubajije uwo ari we, hamwe akabishyura ati ndi umwana w'Imana, bo mu vyumviro byabo bakaca batahura ati kuvuze ko uri umwana w'Imana uvuze kuri n'Imana. Hanyuma handi bakamubaza ati twereke data bizoba bihagije. Hama Yesu akaca babwira ngo kuva aho twakagendaniye ntimuramenya. Mu yandi majambo umenga ntiyishuye ikibazo abajijwe, mugabo mu rundi ruhande yishuye ikibazo abajijwe. Yamujeje ngo twereke data, ni Filipo yakira mubaza mu byati twereke so bizoba bihagije. Yesu acamubwira ati none kuva aho twakagendeye nturamenya uwo ndiwe. Mani majambo nturabona data kuva aho twabaniye. Filipo acaramubwira ati simvuze wewe, mvuze kubona so, mvuze kubona data. Yesu acamubwira ati Filipo ntugire ikibazo kuko uwumbonye jewe ababonye data. Abahejeje kudefinisa ikintu gikomeye cyane yuko we na data bari umwe. Praise God. Abahejeje kwerekana ko atatandukaniro rya data na Yesu. Hama Yesu wize ubuzima bwe hano kuri nosi yagendanye n'abantu akora ibikorwa hagati yabo, kandi ibikorwa vyose yagiye arakora vyagaragaye ko atari umuntu asanzwe, vyagaragaye ko ari Imana yambaye umubiri iza mu isi. Mugabo agiye kuva muri nosi kubera urugendo rwiza, ibikorwa bitangaje yakoreye hagati y'intumwa, ababwira ikintu gikomeye cyane. Abwira ati sinzobasiga nk'imfuvyi, mugabo nzobagarukako. Mugabo ugiye azobagarukako acavuga ngo nzobarungikira uwundi mwitsa, uwundi. Iri jambo rero rirakomeye cyane, naryo ngomba mere kwicigwa cyane. Yabwiye ngo nzobarungikira uwundi, twese tuvuga ati uwundi. Iri jambo yavuze ngo uwundi si nkuku nofata nari narungitse nka Pastor Jean Jacques ahantu, hama nkajafata nkarungika Pastor Willy aho hantu nyene. Reka ndabivuge neza. Si nkuku nofata Pastor Jean Jacques ambwira ati genda mu Rumonge ukoreshe igikorane, hama kagenda gakoresha igikorane, hama ngaje siga maye promesse abanyarumonge ati nzobarungikira uwundi. Mugabo nagera kubarungikira uwundi nkaje ndabarungikira Pastor Willy mu Rumonge. Si muri yo sanse ingene iri jambo risona womenga ni yisanse nyene, mugabo ukuri nuko ntibiri muri yisanse. Yesu avuga ngo nzobarungikira uwundi mwiza, nari karavuga uwundi nkuko novuga ati ubwa mbere hari haje Pastor Jean Jacques, ubwa kabiri haje Pastor Willy. Urazi gituma ni kubera Pastor Willy na Pastor Jean Jacques ni basa. Pastor Jean Jacques arafise grâce yiwe, arafise uko ameze, afise karaktere yiwe, hari ukuntu ameze Pastor Willy atameze, hari amakarita afise Pastor Willy adafise. Mu yandi majambo hoba hagiye uwundi muntu atari ujya wa mbere yagiye. Muga Yesu avuga ngo nzobarungikira uwundi mwiza,
ntiyariko aravuga uwundi atandukanye nawe, yariko aravuga wize neza iri jambo karyinjiramwo mu mizi, ni jambo risigura wa wundi nyene mu yindi foroma. Praise God. Risigura Tayeri yaciye abivuga ngo nzobagarukako, ntiyavuze ati hazoza uwundi, yavuze nzobagarukako. Mugageze kubagarukako haciye haza mpwemu yera. Mpwemu yera mu yandi majambo yaje ari Yesu muga mu yindi foroma, yaje ari Imana mu yindi foroma. Alors mpwemu yera amaze kuza yaciye vyaciye bikunda ko ishengero rivuka, bica birakunda ko ministere ya Yesu iba efficace gusumba uko yari iri ava. Ndakubwira ingene ministere ya Yesu mpwemu yera yiranze efficace gusumba ubwa mbere, ni kubera ko mpwemu yera yagiye bishoboka ko Yesu abera icyarimwe ahantu hose, abera hose icyarimwe, mugabo mu bumana bwiwe. Ntivyakunda ko Yesu abi Yerusalemu yongera abe mu gisagara kanaka kindi, ntivyakunda. Yesu vyashoboka honyene ari mu kibanza kimwe, yaba ari muri ico kibanza kimwe. Nga mpwemu yera amaze kuza yakuyemo limite muri ministere ya Yesu. Praise God. Yazanye ko bikunda ko Yesu aba muri wewe, akaba muri jewe, akaba no mu wundi, hama kandi atari Yesu kadogo, atari Yesu mutonyi, atari Yesu mu nkomezi nkenyi, mbwa Yesu mu kunengesera kwiwe kose kubumana. Praise God. Vuga ati Yesu ambamwo, vuga ati data mbamwo, vuga ati mpwemu yera mbamwo. Bano mana ni ikintu gikomeye cyane gutahura ko mpwemu yera ari Imana ijana ku ijana. Urazi gituma igihe twakiriye Yesu Kristo biva ngo tuba tunyweshejwe mpwemu. Igihe twuzuye mpwemu yera hari ikintu kiba, tuba tunyweshejwe mpwemu, tuba twuzuye mpwemu. Nga twuzuye mpwemu yera, wumve tuja twizera ngo data ari muri twebwe, tuja twizera ati mpwemu yera ari muri twebwe, tuja twizera ati Yesu ari muri twebwe. Nga mpwemu yera ni wazana presence ya data muri twebwe, ni wazana presence ya Yesu muri twebwe. Mu yandi majambo nibiciye muri mpwemu yera dushobora ku experiment ubuzima bwa data muri twebwe. Haleluya. Vuga ati ndakunda mpwemu yera. Alors iyaba mpwemu yera atashusha, nkoresheje ijambo gushusha, no, iyaba atarepresenta data, iyaba mpwemu yera atenkarina igicapo cha data, mu yandi majambo nitwari kuvuga dushize amanga ngo Imana iri muri twebwe, kuko realite waki Yesu Kristo ikiza muri wewe ni mpwemu yera aza muri wewe. Nga mpwemu yera amaze kuza muri wewe uca wizera, kandi si ukwizera ko mu kirere, ni ukwizera twemezwa n'ijambo ry'Imana. Uca wizera ngo Imana iri muri jewe. Nga iyo Mana iri muri wewe ninde? Ni mpwemu yera ari mu buzima bwawe. Mu yandi majambo udatahuye ibijanye na mpwemu yera mu buzima bwawe uratagaje ikintu kinini cyane, kuko mpwemu yera niwe mubana ku munsi ku munsi, atari mu ijuru, yicaye kuri throne kandi ntazovaho, niyigeze nahava. Kandi na Yesu agiye gukora igikorwa cyo kuducungura, Yesu yaciye aduka bose bamubona. Uno munsi bitubwira ngo yicaye iburyo bwa data, nga ishengero riri kumwe nande hano mu isi, riri kumwe na mpwemu yera. Haleluya. Umuntu muri kumwe, umuntu mugendana ni mpwemu yera. Alors ko mpwemu yari wari kumwe natwe, vyumvikana harimo nakivuga ati pasa none nimba ari mpwemu yari kumwe natwe, kumbe rero Yesu nari kumwe natwe. Yesu ari kumwe natwe, mugabo presence yo muri twebwe izanwa na mpwemu yera muri twebwe. Haleluya. Vuga ati Yesu ni Imana. Yivuze ngo nzobarukira uwundi, mwani majambo afise ubwenge nk'ubwiwanje, afise ububasha nk'ubwiwanje, afise inkomezi nk'izi wanje, akora ibitangaza nk'ibi nkora, n'uwundi dusa ijana ku ijana. Yivuze ngo nzobarungikira uwundi mwiza, uwazobana nande. Imana ishimwe ko mpwemu yera abana natwe amasaha 28 kuri 28. Uwo rero ngo nazokwigera tano. Yesu yarasezera abigishwa be ati ngiye ku musozi gusenga, cyange abigishwa bagafata ubwato bagagenda hakurya y'ikiyaga. Yesu atari kumwe nabo, bagera mu kiyaga, mipfunda, ingunza, umuyaga bikabasanga mu kiyaga. Mugabo Imana ishimwe ko Yesu uno munsi adatandukana natwe. Uryamye ari kumwe nawe, uri mwibarabara ari kumwe nawe, wicaye mu biro ari kumwe nawe, biciye muri mpwemu yera. Kubera mpwemu yera uno munsi abera hose icyarimwe mu buzima bwacu, n'ahandi hose ibibanza byose mpwemu yera ni hari. Haleluya.
Praise God. Tuvuga ati ndakunda mpwemu yera. Alors kintu ngomba gushimikirako, ngomba kukubwira uwo ari we, kubera uvuze ati ndafise mpwemu yera. Ugiye gutahura uvuze ngo ndafise mpwemu yera, uvuze ngo ndafise Imana. Sinza kwirukanga cyane mu kwigisha kwanje no munsi. Uvuze ati ndafise mpwemu yera, uvuze ngo ndafise Imana. Uvuze ngo mpwemu yera yankosoye ikintu, bisiga ngo Imana yagukosoye ikintu. Uvuze ati mpwemu yera yanyigishije ikintu, bisiga ngo Imana yakwigishije ikintu. Uvuze ati mpwemu yera yanyishuriye, bisigura ngo data Imana yakwishuriye. Ko mpwemu yera muri no dispensation turimo niwe wenyene tugendana, kandi niwe agenda twigisha byose. Yesu yavuze ngo woni yaza azobigisha vyose. Praise God. Hallelujah. Vuga ati ndanezerewe ko Yesu yaje. Dusoma undi murongo umesomera Yohana 4:24. Imana ni mpemu. Twese tugati Imana ni mpemu. Nshuti yanje, Imana si umubiri, Imana ni mpemu. Kandi abayisenga bakwiye kwisenga mu mpemu no mukuri. Ingene tuyisenga mu mpemu no mukuri, mbanze ndabireke. Mbwa twanze dutahuwe ngo Imana ni mpemu. Twese tugati Imana ni mpemu. Alors nimba Imana ari mpemu, bari Imana ukwiye gutahura ko ikiri muri wewe si umubiri. Icyo wakiriye si ikintu cy'umubiri, wakiriye impwemu. Amen. Bibiri ivuga ngo nko mu isezerano rya kera, birivuga ngo mpwemu w'Imana yaza kabushungwe. Mbwa mumviriza akantu bavuga ngo mpwemu w'Imana. Ni mpwemu w'Imana yaza ku bantu kanaka. Mpwemu w'Imana. Mwumvize ngo mpwemu wa naka yaje muri mpwemu wundi kundi muntu. Mwumvize ngo nakiri mpwemu ya Deriki. Uracyo bisigura ngo burya nakiri ubuzima bwose bwa Deriki. Rero birivuze ngo Imana ni mpwemu. Mbwa nawe igihe waki Yesu Kristo hari ikintu wakiriye, mpwemu yaraje kuba muri wewe. Mbwa uwo mpwemu yaraje kuba muri wewe ni Imana ijana kwijana. Alors igihe Yesu yaduga yaciye abwiye abigishwa ngo genda mu nzu hama murindire mpwemu yeraze. Mbwa ku munsi wa Pentecote birivuga ngo mpwemu yera acaraza, ngo abari ngaho bose baca buzura mpwemu yera. Mbwa bamaze kuzura mpwemu yera birivuga ngo baca bava ngaho buzuye ubushobozi bwa mpwemu yera. Bariko bavuga muri bisamenyekana ngo baca baja mu gisagara bakora ibintu bibiri, bigisha ubutumwa bwiza bwo kwihana, abantu bakiyana bakizera Yesu Kristo. Icya kabiri bakarambika ibiganza ku bagwayi bagakira. Kubera iki vyaciye bishoboka? Ni kubera ubushobozi bw'Imana bwose bwari bwabagiye kubiciye muri mpwemu yera. Mbere harageze n'igihe bariko barakuntu bopera bava ngo Imana zadushwayemo. Urazi igituma bava ngo Imana zadushwayemo? Ni kubera babaravye babona batariko baragendera muri dimension y'abantu. Mwisezero rya kera abantu bose mpwemu yera yagiye ko basangiye ikintu kimwe. Mpwemu yera ubwenge bwabo yaciye abuduza kuri dimension y'ubwenge bw'Imana. Inkomezi zabo yaciye ziduza kuri dimension y'inkomezi z'Imana. Ivyo bakora yaciye abikura kuri calibre y'ivy'abantu abishira kuri calibre y'Imana. Cyo gituma umunsi umwe kazetaraba, umunsi umwe Salomo yarasenze. Bivuga kuri Salomo ngo yarasenze umunsi umwe abwira Imana yari muwagije imubwira ngo niki Imana umukorera. Salomo acavuga mu buryo busanzwe cyane, acabwira Imana ati shaka ubwenge. Mukanya mavanda kazako mugabo Imana ikimubwira ngo imuhaye ubwenge. Mugabo icyo kintu yamuhaye cyitwa ubwenge nimwibaze ngo ni ibintu kanaka yamuhaye by'umutwe. Ubwenge bwa Salomo ni bwari ubwenge bw'umutwe, yari mpwemu y'ubwenge iri ku buzima bwiwe. Praise God. Ngayo mpwemu y'ubwenge yamuhaye calibre, ubwenge bwiwe yamuhaye calibre y'urugezo rwo hejuru cyane rw'ubumana rwose, kubwo Salomo mu gihe ciwe n'abami n'abakomeye atamuntu n'umwe yigeze fonctiona mu bwenge ngo Salomo yafonctionne. Alors uyu munsi turiko turahimbaza umunsi mukuru wa Pentecote, nagomba nshuti yanje utahura uvuze ngo ndazi mpwemu yera, ifuko dutahurana mpwemu yera uzi n'uyuhe, umuzi gute? Mpwemu yera mugendana sumumarayika mwijuru y'abamarayika bakomeye. Mbwa mpwemu yera ntari kuri kategori, ntari kuri ha y'abamarayika. Mpwemu yera ku yindi ha yo hejuru cyane, si ikinyabugingo mwijuru. Mpwemu yera n'ubumana, mpwemu yera yuzuye ubumana bwose. Mpwemu yera
si ikindi cyaremwe cy'imwemu. Mwemu yera yuzuye ubumana, ntiyaremwe. Praise God. Ntiyaremwe umunsi umwe. Birivuga ngo ndakunda Bibiliya ngene ivuga ngo aya matanguriro y'isi atarashigwaho mwemu yera yarariho. Ibi byose bitarabaho mwemu yera yarariho. Mbere Daniel ni nawe yabiremye, ko birivuga ngo igihe Imana yarema ngo yatambatamba hejuru y'amazi. Hama igihe Imana yaprogram ngo ibi nibibeho mwemu yaca bizana ara manifestation. Alors ni muri kuratahura vyumvikana ngo uwo muri kumwe ni muremyi wa byose. Mwemu yari muremyi wa byose. Nyiganza mugenzi ati ndaneze ndafise mwemu yera. Ishengero abantu Imana Yesu yavuze ati iki kintu cyo mufise abisi badafise ibindi byose babibona. Mugavye ngo uwo abisi badashobora kumenya, uwo abisi badashobora kumenya. Nimba mwimwe ngo icyo tubasumbije nuko tuza tukumva ijambo ry'Imana mu rushengero, nuko dusenga na badasenga. Iyo abadusenga mweme yatarimwo tuba tumeze cyo kimwe nabo bose. Ngari kintu dufise badafise, hari kintu dufise isi ikwiye kwamvia mwemu yera mu buzima bwacu. Haleluya. Shatarahabaye. Mwemu yera, mwemu yera, mwemu yera ndagukunda. Mwemu yera, mwemu yera, mwemu yera ndagukunda. Mwemu yera, mwemu yera. Muri kano gacere mubwiye ko umukunda nyene. Mwemu yera, mwemu yera, mwemu yera, mwemu asova katarabashata kabaya. Mwemu yera, mwemu yera, mwemu yera. Mudugize ibiganza gatonyi. Mwemu yera ndagukunda. Arabaye gutazigwa n'Imana, arabaye gushigwa hejuru n'Imana, arabaye gusengwa n'Imana. Shamanta kabaya. Holy Spirit, Holy Spirit, Holy Spirit, Holy Spirit, I love you. Holy Spirit, Holy Spirit, Holy Spirit, I love you. Holy Spirit, Holy Spirit. Hashatakabaye. Warabaye gutazigwa, arabaye guhimbazwa. Ni wakora ibitangaza, ni wakizira, ni wahezagira, ni watwaragijwe, ni wagendana natwe, ni wavugana natwe, ni watwiyereka, ni waduhishira datu wariwe. Shakamanda haskavale. Matakamande sotalaba. Maroba shatalaba. Niwe yaragijwe ishengero, niwe yahawe ishengero, niwe ariko atunganya ishengero, niwe ariko areza ishengero, niwe ariko asatalaba, niwe ariko atunganya umugeni wa Kristo. Holy Spirit, mante kabaye, niwe bana natwe igihe cyose. Kuri bwacu ni abari Data bari mu ijuru, Yesu bari mu ijuru, mwemu yera ari kumwe natwe every day mu masituasiyo yose. Matakabaya, muri ziya ngorane, mu mazi menshi, mu mipfunda myinshi, mu bihuzi bikomeye, ari kumwe natwe. Mu muriro utangaje, ari kumwe natwe ngaho. Shamanda kabaye. Mugabo uwo ninde? Is a God. Uwo ninde? Ni Imana. Ni Imana ububasha bwose, ni Imana inkomezi zose, ni Imana ubwenge bwose. Holy Spirit. Harabashataraba. Zitobarahatagaba. Shetarabaye. Yesu yavuze ngo ni aza azobigisha byose. Mugacha bw'ijambo rikomeye cyane nguwo azokwabira ku vya Data, abibakominike, abibigishe, yabira ku bwenge bwa Data, yabira ku nkomezi za Data, yabira ku cyo Data ari akagiduha.
turakunda mpemu yera cyane. Manta kabaye ibyo uzi niwe yakwigishije, uko umeze niwe yakugize gutyo, niwe yagutransformye, niwe yagukuye mu vyaha akuzana mu buzima, niwe Holy Spirit. Bugati mpemu yera ni Imana. Akantu kambere ko gutahura muri ubuzima bwo kugenda na mpemu yera, umumanikiye ibiganza, menye umanikiye ibiganza, uvugamye mu cyumba cyawe ukavuga ati mpemu yera ndagukunda, ni wa deviye uri gukunda Imana. Amen. Urabona hari abantu bizera ngo Imana data irahambaye cyane, ni nkuru, ati Yesu ni mutonyi wiwe, hama mpemu yera wa gatatu. No, ni Imana agiye yishura mu madispensation mu buryo butandukanye. Mwana wenda abwiye ko mpemu yera ni Imana, uri kuramutazira, uri kuramuhimbaza, uri kuramushira hejuru, uri ko uraganira nawe. Nibaze ngo uri ko uganira n'undi muntu, uri kuganira n'Imana. Imana iri kiragukomereka ngaho, Imana ikirakuganiriza. Haleluya. Umvise kurongorera ahantu, ni Imana ikirakurongorera ahantu kanaka. Akantu ngomba mvuge sizi ko mukakira. Bari Imana mwishengero ukwiye kugira ubucuti na mpemu yera gusumba undi muntu wese. Ndakubwira igituma, ni kubera ko mpemu yera niwe Mana tugendana no munsi, niwe Mana turi kumwe no munsi. Umwinyoye urinyoye uzokwigira ugaragaza ubumana no munsi n'umwe. Paulo yabwiye Galatiya, muri Galatiya 3:5 havuze ngo ibaha mpemu igakora ibitangaza hagati yanyu. Ngo bikoreshwa n'ibikorwa vyagezwe? No, ibikoreshwa nuko mwizeye. Mugabo umviriza ngo ibaha mpemu nindakora ibitangaza, mpemu yandi wakora ibitangaza hagati yacu. Kandi yabikoze turashima tukavuga ati Imana yakoze ibitangaza. Mga turatahura uze ngo Imana yakoze ibitangaza, ni mpemu yake akora ibitangaza hagati yacu. Praise God. Akantu kambere mpemu yera ni Imana. Aka kabiri